We're gonna learn some few things together and remember to click. Okay, so now we are going back to two weekly charts. Turabe ukuntu fair value gap yo muri higher time frame washobora kuyirifininga ukamanuka muri aho uza kubona entry yawe, aho uza kubona entry atabwo urinze kugira ane, urinze gufata ya fair value gap yo muri 1 week. Ukuvuga fair value gap yo muri 1 week iguha iki? iguha icyerekezo cy'uko uzatwara market muri lower time frame, kuko ntabwo wafatira entry yawe muri high time frame. Ni ukuvuga ubwa mbere reka dukore twandike, ni ukuvuga refinements. So ni ukuvuga refinement ya high time PDRA ni ukuvuga iki rero? Iyo uvuze refinement ni ukuvuga ntugusorongora, uragosora, upima, uragabanya ya level yo muri high time frame kugira ngo uze kuyironkamwo a very low entry, a very low risk entry, utarinze kugira ane gufata iyo fair value gap yo muri daily cyangwa yo muri weekly. So ivyo bivuze iki rero? Bivuze ko the same fair value gap ushaka kugenda kuri lower time frame, urabe level waronkamwo entry, level itagize level uvuga ugende urabe level yo ku giciro gitoya cyane, ni ukuvuga yo kuri ya price ya discount, niko twabivuga. Ni ukuvuga iyo niyo izaguha entry yawe, entry tomoye, entry itagiramwo so ni ukuvuga izaguha entry ya low risk kandi entry ibipimye neza atakibazo na kimwe. So ni ukuvuga iki rero? Mukurikire murabe hano, ni ukuvuga this fair value gap, iyi fair value gap mubona ngaha ni fair value gap yo muri 1 week. Ni ukuvuga twebwe ntabwo dukora trade muri 1 week. Entry yawe ntabwo wayifata muri 1 week, kuko twebwe icyo dukora ni iki? Turaba level zo muri no ntuze, nimba ari 1 week, nimba ari 1 day, aba arizo dukoresha kugira ngo mu gukora za entry zacu. So ni ukuvuga iki rero? ubwa mbere wamaze kwidentifya iyi wamaze kwidentifya level uzokoreramo entry, ni ukuvuga ni fair value gap. ubwa mbere hano kuri no party dufita fair value gap. Ni ukuvuga rero ino fair value gap dushaka kuraba ukuntu twabonamo entry ku rugero rutoya, atari ubwo twayifatira yose iri imwe, kuko wasanga stop loss ibaye nka pips 1000 cyangwa pips 500 kuri gold, nazo izaba ari ubusa. So ni ukuvuga rero mw'icyo gihe turagerageza turabe ukuntu twashobora gukoresha
level zindi zo kuri lower time frame. Okay, so nukuvuga ubwa mbere hano you find umaze gutora iyo point, kuvuga iyo PDRA bwa mbere uyitoye, iyo PDRA ubwa mbere uyitoye, igice gikurikira ni giki? Ni ukuvuga we gusa ukwirikire upima 50% yayo. Ubwa point ya kabiri kuvuga 50% nimba ari fair value gap, nimba ari fair value gap, if it's a fair value gap, so ndibaza muriko murafata amanote na mwebwe. If it's a fair value gap, use 50%. Ubwa gatatu rero, point ya gatatu so drop to lower time frame. So nukuvuga iki rero? Nukuvuga hano uko mubibona, you see here, iyi ni 1 week. Murabona dufite fair value gap yo muri 1 week. So now let's go to daily. So in 1 day, you see this point 3. You see in 1 day, what do you see here? This point here, ino point iyo ngaha, iyi low tuyiconsidera nkande nka liquidity. Iyi ni point dushaka ko market izomanza gukuramo, kuko nababwiye tuko dukorera iki? Tuko dukora refinement, tuko tura so refinement ni kuryohora, umva fine refinement, kuryohora kandi kugira ngo tugere kuri level tuza kubona turonka entry imeze neza. Nabwiye ubwa mbere 50% ni igihano. Tusandikiye 50% ni igihano. Hano niho hari ya 50%. Yande ya fair value gap irahindana hano.
iyi niyo 50% iyi hano. Nukuvuga iki rero twebwe turafite twamaze kuronka gahunda. Nukuvuga wewe you see here hano ufita liquidity ufita na 50%. Rindira ino level rero ibe broken. Nukuvuga nakubwiye ati uje kuri lower time frame urabe ico ufise. Lower time frame ya 1 week twagiye kuri daily. Dusanzwe dufita this point yahindutse iki ikaza ikaba liquidity. Imaze kuba liquidity rindira rero ikugwemo ivemo and then see how market will react to this 50% of this fair value gap ya weekly. Nguvuga ino level yagumye iri hejuru yande ya fair value gap. Nguvuga dufite liquidity hejuru ya fair value gap, that liquidity, that fair value gap is more and more have more probability of forming a very nice setup. Nuko biba bimeze. Nukuvuga this fair value gap is very high accurate ko washobora kwifatiramo entry. And again, let's see how markets react. Raba jewe yarakozemo, like you see this one, I can sorry jewe chat yavuyemo sinzi ko we nari karabibona. Gerard chat turacayibona. Oya yagiye. Sorry. Ubona ubu ntiragaruka. Oya ntabwo iragaruka ntabwo ndayibona. Ka Gerard we yamaze kugera na left. Gerard joined again. Welcome Gerard. Thank you. Ariko ntabwo iragaruka. Nta na kimwe nge gato ndayigarukana ko ngenda yikuramo nanjye. So nukuvuga rero muri icyo gihe tugerageza gukurikiza. Nukuvuga urumva ufite high time frame, ufite level yo muri high time frame, iyo level ugumuyiraba gusa urabe igihe market iza kuhagerera. Hama wewe ikizogufasha uzotegere urabe ukuntu izogira nti nizokora reaction nimara kugera muri iyo level. Nta bindi bintu byuvuga ngo nibindi bintu uzomaze kugira ngo uje gukora animalize yibi akumena umutwe ibiki nibiki. No, ivyo byonyine biba bikwiye. Nukuvuga wewe umaze gupima ukaraba, dufate nitwamara kongera ko point ya Fibonacci hoho bizaciba ari ibintu bigaragara neza, ibintu uzabonesha amaso ukabona uti ibi bintu kuko yongera confluence igatuma za level aho urubona ukongera ukazibona neza zikaza zigaragara. So nukubwere mubwo buryo inge gatoya chat yongera igaruke and then we continue.